Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Turamutse tugendera komine ya Kabezi mu gutanga inyigisho hano, kandi by'ukuri turashimira Imana kuko hariho abigishwa bashika 1360. Tuba twiteze guhura n'abigishwa 1000, ariko twasanze abigishwa 1360. Bitwereka ko mu Kabezi bakenyere inyota y'ikanguro y'u Burundi. Izi nyigisho zijanye no guhindura abantu abigishwa ba Kristo, niryo shingiro rikomeye mu ishirahamwe Rukristo ry'ikanguro. Duhera mu gitabo cy'itanguriro gushika mu byahishuriwe Yohana, twigisha abantu ingene bakwiriye gutegura abandi kubagira abigishwa. Ku bijanye n'igikorane, izi nyigisho twarazitunganije mu 13 kugira ngo ubwa mbere dukangurire abarongozi mu bijanye n'inyigisho zo guhindura abandi abigishwa. Hamatongera tunabatumira mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku kibuga ca Sebatutsi uhereye itariki 7, 8 na 9, kugira ngo abantu baze mu ntumbere yuko igihugu cy'u Burundi gifata iya mbere mu kwihana hama ibihe byiza by'impemburo bonekoze. Twiteze ko inyuma y'igikorane igihugu cy'u Burundi gishobora gukira, kubera ko ijambo ritubwira ngo maze abantu banje bitwa izina ryanje nibicisha bugufi bakarondera mu nyonga hanje, nanze nzoheza ndabumve nde mu ijuru ndabaharire nongere nkize n'igihugu cyabo. Tuteze rero ko bishe buguharirwa n'Imana igihugu kizoje gikira. Muri rishure nta kindi kiturazishinga. Turiteze kandi no kugurura amashure menshi ashika 1000 iyongera ko yari ahari hano mu Burundi. Dushaka ko Uburundi bwose bwakira zino nyigisho za Revival School, kandi n'ubu unye mu nyigisho turiko turakoresha turaza kubwira abantu bakeneye biyandikishe hama tuzobahishure. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.